Amahoro neza mwese, ndibaza yuko mumeze neza aho muhereye hose. Muri aka kanya nagomba yuko twokwibukanya ibikorwa vy'umukuru w'igihugu yahoze arongoye igihugu c'u Burundi, nyenicubahiro Yohani Batista Bagaza. Yohani Batista Bagaza ni umukuru w'igihugu yayoboye igihugu c'u Burundi imyaka 10 kuva mu 1976 1976 gushika mu 1987 aho yavuye ku butegetsi akuwe na Major Petero Buyoya. Rero murazi yuko uno musi kuwa mbere Munyonyo 76 Repubulika ya kabiri ariho yatanguye. Hariho n'indirimbo yahayagiza iyo tariki yavuga ngo kuwa mbere Munyonyo 76 Repubulika ya kabiri niho yatuvyagiyemwo. Burundi bwacu horana amahoro n'umutekano, tukwifurije umugisha w'intwaro y'amajambere. No kuvuga yuko umukuru w'igihugu Yohani Batiste Bagaza yafashe ubutegetsi afise imyaka 30 gusa, yari asanzwe ari icegera c'uyobora abasirikare canke igisirikare c'u Burundi. Muri ico gihe twibukanye yuko Uburundi bwari bumaze imisi buvuye mu bihe bitoroshe na gato. Uburundi bwari bumaze imyaka 4 gusa buvuye mu njyane, mbere ivyo twokwita ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwari bwabaye mu mwaka w'1972 aho abarundi bo mu Bahutu no mu Batutsi nta nkeka ko n'abatwa n'abaganwa bahasize ubuzima, ariko cane cane ayo moko abiri yarakozweko cane kurusha. Mu ntango Abatutsi baricwa ibihumbi vyinshi mu manuko bw'igihugu, mu nyuma Abahutu nabo baricwa cane mu gihugu cose. Rero Bagaza yafashe ubutegetsi muri uwo muvurungano, muri ivyo bihe bitoroshe, abarundi bagifise ibisebe vy'ihonyabwoko babonye, abarundi bakiri impfuvyi nshasha, impfuvyi zimaze imyaka 4 gusa, abarundi bagifise ubwoba bw'abategetsi. Abarundi rero nta nkeka ko bamaze kumva ihinduka ry'intwaro, bibajije yuko hagiye kubaho izindi njyane, bagira bati ibi vyovyo bidusigira iki, bituzaniye iki. Ariko iri hinduka ry'ubutegetsi ryo kuri Micombero bamukura Bagaza aza, nihinduka atagusesa amaraso kwabayemwo, nihinduka ryari ryizwe neza n'incabwenge z'abasirikare, ku buryo umukuru w'igihugu bamukuye kandi ari mu gihugu, ari ku kirimba iwe, kandi ubuzima bwiwe burubahirizwa, ntiyagira icaba. Hari amakuru menshi avuga yuko bamutumye ko umusirikare yatwara ikambi y'abaparakomando, aragenda aramubwira ati abantu soda baragukuye kandi bakuntumye, sindagusigaha, nuze tugende. Nawe arabemerera, abasaba yuko ahubwo atana amaraso yoseseka, abuza n'abajejwe kumucungera umutekano ko bagira uruhagarara batera. Ibi ni ikintu dukwiye gukuramwo icigwa gikomeye, ko iyo usanzwe ari urongoye abandi, no kubigura bibaye ngombwa ubikora ku neza y'abanyagihugu benshi. Ibi rero
Micombero arafise ivyo yagirizwa vyinshi, hariho abatamwemera, hariho mu vy'ukuri amakosa yabayeho ku ntwaro yiwe, ariko iki ni ikintu co kumushimira, ikintu co kumva yuko ubuzima bwiwe we ubwiwe nk'umuntu umwe butagomba guhitana benshi. Iki ni ikintu gikomeye cane. Tuba mu karere aho abantu igihe cose bama bitwaza ngo agashavu ngo karatuma ngo abantu barengera mu bandi bakabica bagakora ihonyabwoko, ariko iki nta na rimwe kiba insiguro nyayo, kuko umuntu umwe ntagomba gutuma abantu ibihumbi bapfa. Nta mpamvu n'imwe ibaho iguye gutuma ko kubera yuko umuntu umwe ubuzima bwiwe bugeramiwe ko hagomba gupfa canke hagomba gukurikirwa na bihumbi n'ibihumbi by'abandi benshi. Ibi ntibigomba kuba insiguro na gato, ni insiguro atacimaze, ni insiguro umuntu wese ayivuga aba ari umuntu atazi ivyo ariko aravuga. Perezida Micombero rero yaremeye aravuga ati ni muntware, jewe ndemeye, ariko ndabasabe ntihagire amaraso aseseka. Muri make yagira ati naho nopfa ndi jenyene nimfe, ariko abarundi benshi ntibazire jewe. Ivyo navyo birafise ikibanza cavyo citeka mu bijanye n'ubuyobozi, mu bijanye na leadership. Rero Bagaza bamaze mumbabarire, Micombero bamaze kumumenyesha yuko yakuwe, yaremeye aragenda, hanyuma intwazangabo zagize umugambi wo kumukura zirafata ubutegetsi bw'igihugu mu ntoke. Iradiyo y'igihugu iratangaza yuko habayeho impinduka, nabitangaza haheze igihe abarundi benshi bibaza icabaye bari mu bwoba ntangere, ariko baja kumenya yuko habayeho ihinduka ry'ubutegetsi. Haheze iminsi, ntivyoroshe, ariko haheze iminsi President Bagaza aremezwa, araja imbere y'abandi bari kumwe, arashikiriza ijambo ry'ihumure abanyagihugu, ababwira yuko ubutegetsi bwahindutse, ababwira n'impamvu, anababwira yuko ari we agiye kuyobora igihugu. Muri make rero ni umuntu yari afise imyaka 30. Bagaza ariko ni umuntu yari yarize amashuri ya kaminuza, kandi mu vy'ukuri nibaza yuko uravye profile y'abantu bagiye batwara igihugu c'u Burundi, abantu bari barize ibintu vyegereye cane ibijanye no gutwara igihugu, Perezida Bagaza aza imbere y'abandi bose. Perezida Bagaza nubwo yari umusirikare yari yize sociology. Jewe mba mu gihugu kivuga icongereza, mu Bwongereza. Ni igihugu cemera iki kintu cane citwa les sciences sociales, kuko utazi abantu ngo umenye ingene batwagwa n'ibishobora kugufasha kubatwara, ni ibintu bigoye cane gutwara igihugu, kuko igihugu niyo systeme ibaho ya leadership igoye kurusha izindi. Nama mvuga nti c'est la machine la plus difficile à opérer. Ni ukuvuga yuko Perezida Bagaza nk'umurundi yarazi abarundi, ariko ushize ko yari yize n'ingene abanyagihugu batwagwa, akongera akaba umusirikare, ivyo bintu vyaramufashije cane mu iterambere yashikanye ko igihugu c'u Burundi. Namubwira abantu yuko mu baperezida nagize amahirwe yo kubona batwara, Perezida Bagaza niwe wa mbere. Navutse ari watwara igihugu, hanyuma
ndibuka cane indirimbo nyinshi numva ku radio y'igihugu zihimiriza abanyagihugu gukora. Niwe mu perezida wenyene nshobora kuvuga ntihenze. Na jewe ndi umwana muto nibuka ko haba hariho imigambi y'iterambere abanyagihugu bose bazi. Nta wundi muntu yigeze gushira mu mitwe y'abatwagwa imigambi y'abatwara nka President Bagaza mu gihugu c'u Burundi. N'igihe twinjire mu ntwaro za demokrasi aho haba amatora abantu bakavumiga imigambi, ubu nyene ubajije abanyagihugu ngo umugambi wa Nkurunziza wari uwuhe, abanyagihugu ntavyo bazi ivyo bintu. Ni ibintu atawundi yashitse ku rugero rwa President Bagaza. Kuri President Bagaza intara yose yari ifise imigambi yayo y'iterambere abanyagihugu bazi. Aha nta umuntu yabayeho kuri Bagaza yo kwibagira indirimbo y'abanyamwumba nimba ntihenze, bashobora kuba bari n'abandi kuko hariho imigwi myinshi yagerageza kusensibiliza abanyagihugu gukora. Ariko hari indirimbo yavuga ngo wewe wibaza iki mu ntara yawe, wa mudasigana amajambere ari hehe, umaze kuyageza hehe, wararimye kijambere nk'uko bitegerezwa mu mategeko. Mwumve neza ngaha, mu mategeko y'intara yawe imigambi wimirije yo niyihe kandi izokumarira iki? Kuvuga ngo abanyagihugu bose barigishwa, bari bazi ibijanye no kugwiza umwimbu. Ku misozi yose hariho abagoronome bajejwe kubigisha kurima kijambere. Bagaza niwe muntu yatanguye kugira umugambi wo kurwanya nyakatsi, atangura kwigisha abantu akamaro ko kuja mu bigwati, aranashiraho n'amaprojet pilote y'ibigwati. Bagaza yari umuntu yabona intara ibizimeramwo, akabona ibitegwa bigomba gushigwa imbere muri izo ntara. Bagaza yari umuntu yateje imbere inyigisho n'amashure, ku buryo abantu bize kuri Bagaza ntakekeranya ko bari mu bantu mu mashure ya leta, bize mu mashure ya leta boba barize neza kurusha abandi bose bico gihe. Imbere yaho hari abantu bize mu gipadiri nabo bize neza, ariko ku mashuri ya leta education publique nta wundi muntu numwe ashobora kuza avuga yuko yateje imbere inyigisho mu mashure nka Bagaza, nka President Bagaza. Aha rero tumubona nk'umuntu yari umwubatsi, umuntu yaraje ashira imbere iterambere rya bose. President Bagaza yari umuntu yashobora kuzinduka akagenda ahantu kuri école primaire iri ahantu dans un village, agatonda saa moya kw'idrapo. Kenshi agasanga n'abadirecteur b'ishure siho bari, canke agiye kw'ikomine runaka agasanga ba mustanteri ntibaratonda. Agashika umwarimu yasanzeho yatonze kare, canke umukozi wa komine kavuga ati wewe niwe mbona witaho ivya komine canke ivy'ishuri, urabwira uwo wundi atacanizwe ko ndamuhagaritse. Yari strict, yarazi yuko abarundi badakuye amaboko mu mpuzu ataho bazoshika. President Bagaza yaragwanije cane ibintu vyo kunyura umogi, agwanya ibintu vy'akaboregwe. Ku ntwaro ya Micombero abantu mu gitondo barazinduka banywa, ntihagira amategeko abahana. Bagaza yazanye amategeko ahana imboregwa, ahana abantu baja mu birabo mu masaha y'akazi. Hariho umukurambere twaganiriye ambwira ati
abapolisi bakubonye ufise ingwa inyuma ku makoti, ibi abakiri bato cane ntibashobora kuvyumva kuko ibirabo vy'ico gihe vyaba bisize nk'ishwagara canke inombe canke vyari amazu atagira isima, wegamiye ko ingwa yasigara inyuma kw'ikoti. Wahora n'umupolisi akuravye inyuma akabona ikoti ituma ingwa, waba uri mu ngorane, yaca amenya yuko uvuye mu kirabo. Ni ukuvuga yuko hariho mu nzego zose abantu bajejwe gushira abarundi ku murongo, kubashira mu iterambere. Kandi Perezida Bagaza ntiyaraba uwuriwe. Perezida Bagaza abantu bafatanye ubutegetsi abasanze mu makosa yarabakura. Perezida Bagaza ntiyaraba abo mu muryango iwe hageze ku bijanye n'ubwira n'umwete mu kazi. Hariho umukuru yashinze intahe nigeze kubona kuri YouTube ariko aravuga ingene ariko arakura aba musitanteri batize yahereye kuri we nyene, kuri mukuru we. Ubwo nibwo buyobozi buzira ibiturire, buzira mpinga yanje, ubuyobozi buba bushaka guteza imbere igihugu. Perezida Bagaza rero akwiye kutubera twese akarorero. Je naragize amahirwe yo guhura na Perezida Bagaza inshuro zibiri yaravuye ku butegetsi, rimwe mu gihugu c'u Burundi, ahandi naho Arusha. Ndi umunyeshuri niga Arusha, nawe yaje mu bijanye n'ibiganiro vyari vyabereye Arusha. Arusha niho naronse umwanya munini wo kuyaga nawe, kuko namusanze ahantu yagiye kuramutsa famiye y'abagenzi, duhuriraho maze turamarana igihe presque ijoro ryose, ariko aratubwira ingorane z'igihugu c'u Burundi n'ingene wewe abona ico gihugu cokira izo ngorane. Perezida Bagaza nubwo abantu benshi bamugayira kuba atabonye ikibazo c'amoko ko ari ikibazo gikomeye, mu vy'ukuri Perezida Bagaza yarabibona. Nkurikije ikiyago twagiranye muri Tanzania, Perezida Bagaza yarafashe umwanya wo gutuma ko abantu bari barahunze igihugu c'u Burundi, bari mu Rwanda ahanini, muga n'abandi bari ahandi. Kandi hari amazina ico gihe yavuze ntashaka kudondagura ubunyene kuko benshi muri abo bantu baracariho kandi sinabibabajije, b'abahutu batahutse kubera initiative ya Bagaza. Aranavuga ati ntibatahutse gusa, ahubwo nabahaye n'akazi bamwe bamwe mbere no mu nzego ziganisha muri politike. Ikindi nuko yigeze kuvuga yuko no muri kaminuza yari yarabwiye neza umushikiranganji ajejwe ivy'indero yuko hagomba vyanka bikunda kubaho guhimiriza abana b'abahutu ko nabo biga kaminuza kandi mu bisata bitandukanye bikomeye vy'igihugu. Ibi ndamaze kuvugana n'umunyepolitike w'umuhutu yari muri Frodebu akomeye, ambwira ivyiza vya Bagaza, ansigurira ko uretse ko Bagaza yari umukuru w'igihugu mwiza, ko iyo atabawe uwo muntu ataba ari n'icari ubu. Muri make rero nta muntu ibintu vyiwe vyose vyera ngo de, muga mu vy'ukuri uno musi twari dukwiye kuba duhimbaza intwaro nziza Bagaza yeretse abamukurikiye n'abamubanjirije. Uno musi abatwara igihugu c'u Burundi birababaje
ko badafata umwanya ngo bibuke umuntu nka President Bagaza. Yatwaye mu gihugu mu gihe ciwe, contexte zari zitandukanye, kandi mu by'ukuri Bagaza nawe yaragize nk'umuntu ama erreur menshi, nta byo gukekeranya ko habayeho gusamara ku bijanye nk'akarorero n'abantu mu minsi yo ya nyuma bava mu ntara zindi batari mu by'ukuri bari mu butegetsi bwiwe nk'uko abava ahavuka bari bameze. Ibi ni ibintu ata muntu n'umwe akwiye kumva bikwiye kumubabaza bivuzwe, kuko sont des faits ziri ngaho. Kuvuga yuko nk'abahutu bari bake muri leta yiwe, bake cyane wanashaka, ibi isi sugushikuza, ariko n'ivyiza navyo tukiga kubivuga. Abarundi turafise ingeso mbi yuko ikintu cose tutarimwo na twebwe kitadushira imbere tutakivuga neza. Ni gake abarundi niyo babonye abatera imbere bumva bo bashimagiza ngo babashime, kiretse gusa ivyo babikora iyo bagomba kubasaba. Ariko President Bagaza yarapfuye, ivyo yakoze biri hajya. President Ndayishimiye atwara igihugu no munsi, ibice 80 by'ahantu hose ahaja kubera Bagaza. Kubera amabarabara benshi mu gihugu c'u Burundi ni Bagaza yayubatse, amahinguriro menshi akiriho niwe yayubatse, nayo bugaye bahombesheje niwe yayubatse. Bagaza yari umuntu abona i Burundi nk'igice c'isi kigomba gutera imbere ku muvuduko isi iri kuragendako. Inyuma yiwe twaronse abantu ivy'isi iri kuraja n'umuvuduko iriko utobibabaza. Kuri Bagaza yari umuntu avuga ati les jeunes dynamiques nibo bagomba gufata igihugu mu ntoki. Bagaza amaze kuvaho, sindigera numva uwundi mukuru w'igihugu ashiraho policies, les politiques ziha priorité les jeunes ngo bafate le leadership. Reka ndababwira ikintu kimwe, igihugu cose kitari mu minwe y'abakiri bato ntaho kica kuri ino si. Muze mubigenzure murabe. Abantu bagomba kuba bafishitse ku rwego rwo hejuru rwa leadership aho bari hose imbere yuko bashikana imyaka 50. Kirazira kikaziririzwa no mu buzi bwose dukora. Bimwe mu bintu dushira imbere ni développement professionnel, kandi attend kuko twese imyaka iratumara itatubariye. Umwanya umuntu amara ku isi urihuta gose, ugomba guprepara relève igihe cose. Nico gituma ndagira amahirwe yo gutembera mu bihugu bitari bike. Ibihugu byose ubona biriko birakura ku muvuduko uhambaye, uravye usanga biri mu minwe y'abakiri bato. Fata akarorero k'igihugu ca Botswana, igihugu nabayemwo amezi arenga 6. Igihugu usanga ugwaruka abantu bato cane aribo bafise amabanga y'igihugu akomeye gose. Ntimuninde muja kure, raba u Rwanda. Kenshi mpora mvuga nti umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame atwara igihugu ubu mu 2024, arafise cane ibintu ahuriyeko
na President Bagaza yatwaye igihugu c'u Burundi kuva mu 76 gushika muri 87. Uravye ukuntu bose bafise ubwira n'urukundo rwo kubona abanyagihugu babo bateye imbere, uravye guhimiriza kugira ngo abanyagihugu bagire amagara meza, vyari kuri Bagaza, ndabibona mu buyobozi bw'igihugu c'u Rwanda. Uravye ukubahwa no kugira ijambo mu makungu President Bagaza yari afise muri iyo myaka ya za 70 na 80, ndabibona uno munsi mu buyobozi bw'igihugu c'u Rwanda. Uravye gushinga amabanga abakiri bato babishoboye kandi bavyifuza kwariho ku ntwaro ya Bagaza, ndabibona no mu birongoye igihugu c'u Rwanda ubu. Narababwiye kuva kera yuko jewe bitantera isoni kwigira ku mubanyi canke kuvuga ivyiza ababanyi bakora iyo ari inyigisho kuri twebwe. Ndazi yuko atari umuco ahanini w'abarundi. Abarundi turi abantu hako twigira kuwo tuzi tubana tubona, twopfuma dukora amafuti ntivyitwe yuko turiko turamwigirako. Ariko tutize gushima, apprécier ivyo umubanyi, umugenzi wacu, umuntu turi kumwe hafi akora, ntaho tuzoshika. Kuko tuba tubironka kuri gusa, biba ari ibintu biri ngaho kandi aho dushika. Ntuzigira ku bihugu biri ku birometero 10,000 udashobora no kwigira ku gihugu kiri ku metero 1. President Bagaza rero ivyo yari yarabitahuye cane. Nigeze kumva ariko aravuga ingene yafashe ubutegetsi akiri muto, hanyuma agenda kuraba ufutubonyi, ambwira aterega urampanura umbwire mbarire jewe ntwara igihugu gikenye kandi ndashaka giteza imbere, sinzi ingene vyogenda. Ufutubonyi arambwira ati aturaraba ati burya abarundi n'abanyafrika ntituri abakozi gose, tuteza kuvyigishwa, aturarondera abanyamahanga baza bakora akazi, hanyuma abo barundi nabo bambara amakaravate babone ko ari abashikiranganje, mugabo bafise abanyamahanga babereka ingene ibintu bikora. Ati kumbura imisi uko izogenda uzoronka abarundi bavyize nabo babimenye kubikora. President Bagaza ati namwumvise nkama, ico yaja mu Budagi arondera abahinga mu nzego zitandukanye, baraza baricara hajya, bakaba aribo bazana imigambi bahanura umukuru w'igihugu n'abashikiranganje. Abashikiranganje nabo barambara amakoti, mugabo ko bari bakiri bato nabo bagenda biga ingene igihugu gitwagwa. President Bagaza, kimwe mu bintu abantu benshi bamuzi bamuvuga ko bwari ubwenge mvukanwa budasanzwe. Ubwo bwenge bwatumye abantu bose baza kumuhanura ivy'imigambi baricara bagaharira. Navuganye n'abakonseye batari bake biwe, bambwiye bati uzi yuko ugiye guhanura Bagaza, ati wagenda wasenze warusha, kuko hari igihe wagenda ugasanga wewe ivyo utwaye nk'umuhinga wewe abizi atari n'umwe bw'ubuhinga bwiwe. Kugira ngo rero
umwumvishe yuko ibintu wavyize gushika mu rugero ruhereza, vyasaba mu vy'ukuri ko uba wafashe umwanya ukwiye. Rero nk'abarundi twari dukwiye kwama twibuka iragi umukuru w'igihugu Colonel Jean Baptiste Bagaza yasigiye Uburundi. Twari dukwiye kumuha iteka akwiye. Yari akwiye kuba urugero rw'iterambere mu gihugu c'u Burundi. Kandi ivyo vyose yabikoze mu myaka 10. Bikaba ari vyo tugigira ko uno munsi. Hari akantu iyo yari kumara igihe kirekire, sinzi aho Uburundi buba bugeze ubu. Reka ndangize iyi nkuru ya Bagaza ndababwira inkuru imwe numvise vuba cane, ndayumvise ku mwarimu wanje wa histoire wo muri secondaire, ariko naye mwumvise ko ubu n'igihe yanyigisha ntayo yari yaratubwiye, ariko yayiduhaye mu minsi iheze. Nta kintu na kimwe mfise nshobora kuvuga ngo nivyo canke sivyo, kuko n'umwarimu nubwo atava kure iyo ngaho aho Bagaza ava, yambwiye nawe ko ari ivyo yumvise. Muga nifuje ko kuri uno munsi twibuka iyi myaka iheze 40 n'iyindi avuye afashe ubutegetsi, nagira ngo ndabasangize inkuru. Umwami w'igihugu c'u Burundi, Mwambutsa Bangiricenge, yagiye kugendera intara yo mu manuko bw'igihugu. Ico gihe Bururi, ndibaza na Makamba vyari bifatanye, kumbure na Rutana sindabizi neza, ariko aja kugendera Rutovu, mu Rutovu aho President Bagaza yiga primaire. Maze abayoboye ishuri bavuga bati na komine bati turaja gukenera umwana aja kwakira umwami, umwana aja kwakira umwami. Ati mugabo uwo mwana agomba kuba ari umwana ari presentable, agenda imbere y'abantu, atari ba bana usanga bafise ubwoba bari shy mu Congereza. Umwana ari elegant. Ati mugabo sico gusa tuja kumurabira ko cingena asa n'ingene ari presentable, tuja no gukenera umwana aciye ubwenge, ashobora no kuvugisha umwami. Hanyuma bararaba mu bana bari muri iryo shuri, bahitamwo President Bagaza. Ico gihe ari umwana wo muri primaire. Hanyuma President Bagaza aravyemera, yari umwana atabwoba agira, aciye ubwenge cane mw'ishure. Umwami araza, umwana araza, amushira imbere, arakira umwami, umwana aravugisha umwami neza, umwami araba impressionné. Uwo muhungu afise igikundiro nk'iki, aciye ubwenge k'umwana, kugira ngo umwami amwereke yuko yashimye ikiyago yagiranye nawe, yanamushimye we ubwiwe nk'umwana. Umwami akura inkofero yiwe ayishira ku mutwe wa Bagaza nk'ikimenyetso co kumwereka yuko yakunze umwanya yamaranye nawe. Maze gahunda z'umwami zirabandanya, umwana asubira mu ishuri, ibirori vy'uwo munsi birahera. Umwana arataha muhira.
abwira inkuru abavyeyi. Sekuru wa Bagaza avyumvise akoranya umunsi mukuru, bagenda ahantu aratumira abantu, avuga ijambo, abwira Bagaza yuko mu vy'ukuri ivyamubayeko ari ubutegetsi buriko buramurondera, ko bidasanzwe ko umwami ashima agashima ikibondo co mu mashuri mato mato, avuga ati burya umwami yakuvuniye urugohe, burya nawe uzoba nk'umwami. Perezida Bagaza abamuzi ngo kuva ico gihe yamye yigenza nk'umuntu w'umuyobozi, haba mu mwanya wari usigaye muri école primaire ngo ayirangize, haba mu mashure yisumbuye, eka haba no kubo babanye mu Bubirigi ari muri kaminuza, yamye ari umuntu yerekana leadership skills zo ku rwego rwo hejuru. Muri make il était motivé, yari yaratewe intege no kuba yarabonye umwami. Rimwe na rimwe mu buzima naho twoba dufise ibisabwa byose, la motivation est très importante. Abana banyu muze mwame mubamotiva, mubereka ibintu biri imbere vyiza vyinshi binini vyo hejuru. Sekuru wa Bagaza nta nkeka ko mu gukora uwo munsi mukuru, mu kwereka no kwimika hakiri kare Bagaza, yamuteguriye kuba umuyobozi mwiza. Mugire umunsi mwiza canke ijoro ryiza aho muri bose, murakoze.